ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa mbere ni ku igenekerezo rya 11 Kigarama umwaka wa 2023. Mu gatondo rero hitezwe yuko hazogwa imvura nk'aho hose mu gihugu cacu kiretse mu ntara ya Ruyigi hamwe no mu Rutana hitezweyo ikirere kizoba kirimwo ibicu vyinshi. Ahazoba ahakanye gusumba ahandi azoba ari mu ntara ya Kayanza, Ingozi hamwe n'Imwaro, aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri dogere Celsius 14. Eka no ku mpinga muhitezwe ko hazogwa imvura hose mu gihugu cacu. Imvura mvikanamwo imituragaro ikazogwa mu ntara ya Cibitoke, mu Kayanza, mu Kirundo, Imuyinga hamwe no mu ntara ya Ruyigi. Nubwo hazogwa imvura hose mu gihugu cacu hitezwe ko hazobandanya haka n'izuba mu ntara zitari nke. Hazoba hashushe gusumba handi azoba ari mu ntara ya Cibitoke, aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri dogere Celsius 27. Ejo mu gatondo rero izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:47 z'agatondo rirenge igihe cy'isaha 12:04 z'umugoroba. Nuko rero ni hano amakuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa mbere agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira, naho butaha.